niwumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana uyiha abandi mwana. Egome ndabahaye mwaramutse canke mwiriwe mwebwe mwese mukurikirana ibiganiro ikirundi c'abarundi YouTube. Mu kiganiro c'indwi cerekeye Zoom yabaye mu kwezi guheze kwa Myandagaro, mwarumvise umuntu yitwa Nzeyimana Moyize akaba yari imutaho. Uwo Nzeyimana Moyize rero bikaba vyaranse ingene dushobora kuvugana kubera ibintu vyerekeye itumatumanako amakuru. Hamare mu kutunanira rero yarahejeje arandungikira ibintu ashaka ko kunyagira. Ivyo rero ashaka kunyagira arashima ivyo ikintu c'abarundi cashitseko, akongera kandi agashima, agasubira agashima, akongera kandi akavuga ivyo ashikirije abona ko vyoba bikaba kutegura ikirundi c'abarundi umwubahwa Ntafatiro Patrice, akongera akavuga ibintu bijanye n'ikirundi c'abarundi. Ubu rero ingo muze tumutega amatwi. Ubu yandungikiye video, iyo video yandungikiye rero ariko amasanamu yiwe ntisinashoboye kuyaronka, nico gituma ngomba nkoreshe ubundi buryo. Murakoze rero, ubu rero tugomba dukurikire Nzeyimana Moyize w'imutaho. Ndaramukije abo twahuriye kuri runo rubuga aho turamutse twigina imyaka 5 ihe umuronzi umwubaho Patrice Ntafatiro atanguje ikigani cigisha ibijanye n'ikirundi c'abarundi. Jewe nitwa Nzeyimana Moyize, nkaba muri komine ya Mutaho, neza na neza hafi y'agace bita mu Giswahili. Hanyuma ndubatse, nkaba ndi mu bantu bake barimutse bavuye i Bujumbura bakiri bato maze bakaza kwibera mu gihugu hagati. Umwubahwa umuronzi wacu akaba yifuje ko abarundi bakurikirana ikiganiro ciwe boshobora kugira ico bashikirije ku bintu boba barashimye inyuma y'iki kiringo cose amaze ariko arashikiriza ibiganiro bitandukanye. Mbere umuntu akerekana nako bagahaze mu vyo asanzwe ariko arakora n'icokorwa. Jewe rero nk'umurundi akiri muto adakuze cane mugabo kandi maze kubona ibike ndamaze gukwiza imyaka 46, nashaka ahaninze kwerekana ivyanezereje kuko ibitanezeje neza atari vyinshi noronka. Icambere nukuvuga yuko natangajwe nk'ibidasanzwe n'itunganywa ry'umwanya nabonye ku mwubahwa wacu Patrice Ntafatiro, ari naco gituma nashaka gusaba ahubwo ko yoteba gutanga maze natwe abarundi tugateba guturikisha. Abantu baba hanze iyo numvirije ukuntu bama ariko baravuga biragaragara yuko umwanya ari ikintu kidasanzwe wabo, yuko buri mwanya atamusegonda numwe bashobora gutakaza batariko bariruka mu kuronderera imiryango yabo. Ariko ngeze ku mwubahwa wacu Patrice Ntafatiro naramwigiye ko ikintu kidasanzwe kubijanye n'umwanya. Iyo ndavye ingene akoresha umwanya munini mwitunganywa, itegurwa, itosora ry'ikirundi c'abarundi, ndatangara nkanamutangarira. Iki kintu nibaza ko twocigirako kuko ikintu atari karahembegwa, ikintu atamahera na makeya kimuha mu bijanye n'ibitunze umuryango wiwe, biratangaje kubona ingene acitangira kandi akakishikako mu mwanya ushoboka, hama akakizanira n'abarundi bagashobora kuvyiga. Ico cari ca mbere. Ica kabiri ni kijanye n'ingene akundisha ikirundi c'abarundi nk'uko womengo ni ikiganiro c'umwana n'umuvyeyi wiwe. Erega uriko uramukurikirana neza
urateba ukibagira yuko uri kuriga ibintu bigoye ugasanga byoroshe n'utaravyumva bagahakwa guca abikunda bidasanzwe. Jewe nciga mu mashure atandukanye aho nagiye ndaca nari umuntu ntakunda ibijanye n'ubwatuzo kandi sindabimenya, usibye yuko iyo ndiko ndasoma ivyo yanditse ariko aragusigurira ingene bikorwa numva bica bishaka kwinjira ku nguvu. Rero ni ibintu bitangaje ingene abikora, usanga umengo muriko mwiyagira ugasanga vyakwinjiyemwo atani inguvu ngira ngo nyinshi urinze gukoresha ugasanga wavyumvisemo. Ni naco gituma mbere usanga abenshi twaramukunze tukaguma turiko turazibikurikirana. Nka je nanka kubesha ni gake ikiganiro ciwe cosohoka nguma ari minota ishika 10 ntaracumva, aguterekamwo rero ibintu bimurimwo ukaza wumva nawe wabimize ugasigara ahubwo winovura uburyohe bifise. Nashaka kwerekana rero ubwa gatatu yuko mu by'ukuri Patrice Ntafatiro n'umuronzi n'umushakashatsi kandi ntawoza abideha nta nuwoza muhinyuza, kubera aramaze kuvyerekana mu nkingi zitandukanye indwi zose z'ikirundi c'abarundi, kuko nta na hamwe uwo mutora amahinyu ngo ararushwa cane, na cane cane ko yicisha bugufi maze akigira umuntu muto cane kumwe yitwa Socrate, aho aza kurondera ibintu no ku bandi bantu tutanabizi kugira ngo aho yohava yihenda ace ahakosora hakiri kare. Ibi rero bimutuma acaba umudahangagwa mu bijanye n'ikirundi c'abarundi. Iyo hagezeho nko mu mayagwa usigara uramutangarira kubera iki? Arasigura neza ido n'ido ry'ibintu n'ibindi. Turarana nka cane cane iry'imiryango y'abarundi, ni imiryango myinshi cane yarayiciye hirya no hino, arerekana ubudasa bwa bamwe n'abandi, arerekana ingene bari bafise ivyo bahurirako ibi canke biriya, gushikaho ubu hageze aho mbere n'ibijanye n'amoko usanga iyo wakurikiranye ibiganiro vya Patrice Ntafatiro utosubira kugira akariganga muhogo mu gukunda ubwoko bwawe canke umuryango wawe, kuko atatu na kimwe c'akabi kirimwo, ahubwo dufise ibitwuzuza bikadushira hamwe n'abandi. No kubutsa yuko jewe nkaho nsanzwe nkorera acanka aho nagiye ndaca aho nagiye ndiga, akenshi jewe bantazira bwoko, ariko biranezera rwose kuko bituma ntaja kwiyumvira ngo ubwoko nyabaki ngo ni kubera nsanzwe ndabweme nanje bwiwanje, ahubwo bigatuma nkundisha n'abandi ubwabo. Ivyo biratuma rero binezera, bigatuma nca numva ko ubuhutu, ubututsi, ubutwa atari kibi, ahubwo ikibi ni kiza kudutandukanya namwe n'abandi tugasanga twatangiye kubanga. Iyo rero ndiko ndakurikirana amayagwa ya Patrice Ntafatiro usanga utari kuri imbere uri kuriga ikirundi, umengo wibereye muri mwe vyakahise. Hajya twigishijwe mu mashure ibintu bitari byo byinshi, aho bakubwira bijanye n'amayagwa yanditswe n'abanyamahanga, bakatuvuga uko tutari, bakanarenza urugero mbere muri bimwe n'ibindi. Ari naco gituma baciye badutandukanya, ukumva ngo bakubwira ngo abatutsi bavuye aha, ngo abahutu ngo bavuye aha, ngo abatwa ngo nabasangwa. Ibi vyaratononye cane ku buryo hari abaciye bavyitwaza kugira bashobore gucinyiza abandi. Ese iyo babikoresha mu kuzuzanya, ubu tuba tugeze ku ntambwe idasanzwe z'ukuri. Naciye ku mayange ivyagiye birandyohera, ariko sinoreka no kuvuga ibi nibona umengo vyosubirwamo yaba vyashoboka, si mu bijanye n'inyigisho n'ukuri, ariko ni ku bijanye n'ingene uwo mwubahwa, uwo muroshatsi adasanzwe nawe yohabwa ikibanza kimukwiriye. Ati kubera iki? Mu bindi bihugu byamaze kudusumbya ubushobozi, iyo babonye umuntu azi, ashoboye, akerebutse, akora nk'uko Patrice Ntafatiro akora, bica bimwiyegereza,
bikamushira ahantu atano wo mukomakoma, ahubwo bikamuha umwanya ukwiriye n'ubushobozi kugira ngo abikorere nawe atitangiriye itama. Ni naco nibaza jewe ko akwiye gushigikirwa, ahubwo bijya bikorwa akora akabikora nk'ubikorera igihugu by'uko avyishimiye gusumbya uko abikora ubu. N'ubu arabikora ati avyishimiye, ariko uwo murondera umushahara ntasaba n'umurengera, ndavyibaza kubera n'ubwo abikorera ubushake, maze akaba arivyo yihebera. Bijya bikorwa bindi asanzwe akora vya buri munsi akabihagarika kugira ngo turabe yuko yoshikana ikirundi c'abarundi ahantu hadasanzwe, nk'uko yibuze ko ari ururimi rukomeye rwishoboje, kandi arabigaragaza. Igituma nerekana ko abigaragaza, ndavye imyaka amaze muri Canada aho yigisha no mu mashure akomakomeye hariya zitaronka akanya ko kuvyigisha, aracavuga ikirundi c'abarundi. Naciye nsanga ahubwo asumvye abanyarwanda gukunda igihugu c'abanyarwanda hariya iwabo, kuko abo nabonye jewe guhera mu za 59 bari barabaye mu Burundi bahawe aho bibera muri za Mishiha n'ahandi, barinze basubira iwabo bakivuga ikinyarwanda, batigeze bagira ikintu bica mu kinyarwanda cabo ngo baje mu Birundi rundi. Ubu rero uzoraba umurundi nawe agiye muri Tanzania umwanya mutoya gusa naho amara indwi zibiri agaruka avuga endewe yani hoho, ugasanga bataye ikirundi mu munota umwe. Umurundi agiye mu Rwanda nk'abajya mahama nk'ubu usanga baza avuga ikinyarwanda bariko bariga ivyo hanze, ariko wewe kugeza uno munsi aracigisha n'abana biwe kwambara nk'abarundi, akabambika inyambara abandi, ibintu utoshobora gusanga ahandi hantu henshi. Rero nosaba ko leta n'abarundi twomushigikira tukanabimusabira, ahubwo kugira ngo vuba cane ashobore kubikorera abarundi umwanya kiriho. Navuze ati atebe gutanga natwe dutebe guturikisha, vyoba vyiza tumubonye ariko arabikorera aha, akazana mbere na rwa rutabo runiniya rwa Karonzi rwosigura neza ibijanye n'ikirundi. Ikindi kigira kabiri nosaba nuko uno munsi isi isigaye imeze nk'agasagara gatoyi, agacimbiri, aho usanga ugwaruka runyaruka gufatira ivamahanga, maze imico y'ikirundi ugasanga bayitaye n'ingoga. Ubu rero byari byiza ko Patrice Ntafatiro yohabwa umwanya kandi bikihuta cyane kugira ngo ugwaruka aruronkere umwanya wo kugwigisha, tubasubize haziko, maze bagaruke hakiri kare bataramara gushika kure. Rero uravye ingero ashoboye ntiyarakwiriye ko hazogira igihe dusa ngo turavuga ngo tumenya. Ejo bundi hari umugani yigeze guca bwari ubwa mbere ndabumvise, ngo gutona kwa cane namba nihenza ashobora kuzonkosora, ngo gutona kwa cane ngo kunyaza mu bagabo. Naratangaye ndiko ndagikurikirana, ntihansanga hari umuntu byanka ko avirira ngo ahari ngo yohava asanga babimumaranye ntumbaze, ugasanga yatevye ariyo nona. Nukuri ibintu bimurimo Patrice Ntafatiro ibidasanzwe, nk'abanosaba yuko yokomerwa amashi. Twebwe turi muri iki kiganiro, turi muri ibi biyago dukunda kumviriza ashikiriza, ahubwo na twebwe tuze turamushigikira. Naye nifuza ko nko guhera mu kwezi kwa mbere hoba agasandugu abantu twoza turacishamwo idolari rimwe, ufise 2, 3, 5 bikagenda mu gushigikira uyu muronzi kugira ngo abandanye ateraje imbere. Nkabandangirije ngaha, arakoze cyane gose kwisabukuru y'imyaka 5 amaze, ariko aritanga atiziganya. Nkamwipfuriza nibiburiburi iyindi myaka itagira uko iharugwa yo kubandanya dukorera. Arakaramba kuko mama wiwe yaramvye, kugira ngo nawe azogende ashikirije abarundi twese ibyo yagiye arabura hirya no hino. Abandangije vuga ati ramba hangama hora ku ngoma. Ubu rero ko naguye mvuga niko mbyutse mvuga. Muraheje kumva ibintu Nzeyimana Moyize, umwubahwa akunda ikirundi c'abarundi, aba mu ntara Ntwaro ya Gitega muri komine ariyo yitwa Buganwa bwo imutaho. None wenda gukengurukiye rero
urakaramba we muyize, urakagwira uragahora ku ngoma, wewe washoboye kwigora ukabona ko byanse kwituma ko amakuru byanse, mugabo ukaturungikira amajwi ushaka ko twebwe tworonka. Urakaramba rero akagwira agahora ku ngoma, hanyuma abakurikirana ibiganiro bizoza biraba byinshi, kandi n'umuntu wese agomba gushinga intahe arashaka kuyindungikira yifasha amajwi, hanyuma iyo ntahe nkazoshobora kuyishigikiriza. Murakaramba rero, murakagwira, muragahora ku ngoma, ni Ntafatiro Patrice Umuronzi. Muragateba gutanga nari ntebe guturikisha, murakagira impundu n'impuzu, murakagira ibanga n'ibango mubangiramwo imbuto, ikibirengeye byose murakarengana abanzi barengutse, murenguka abanzi barenganye, bishitse mukarengukira icarimwe bobo barengukira kurengwa.